kugira ngo umuntu hajya bavuga ngo ugusuriye n'umuhenere afite ikiburanyo. Rero jewe nashatse kubereka yuko ijye bushe bafise yuko twebwe tuyirenze dufise bushe irenze kuko twebwe igihe twavuka batanguye kutuvuga tukiri batoya sivyo kuva tukiri mu nda zaba mama bacu batazi n'ikizova yatikimeze gute acavaye abakobwa basana batwere bavugira igihugu mba naho muzituka ranje nkazituka ebana hari umuntu ambajije akibije bintu yavuze kuri Scopia n'ibyo kuri of course neza ko Scopia ni ndaye mu byo navuze hari ikintu kibi je navuzemo hari ikintu Scopia akora jewe ntavuze cyangwa nabeshemo mbega kuri ko adahera ku nzego ziwawe undi wabere ko ari kosora kubera ntabwo bazo kwigera yikosora kuko n'umwana ari mu nda yonka ugwanko yonka ibitutsi yonka kumva yuko yocinyiza abandi yo kuca abandi abanyarwanda ni kubametse sinzotinya kubivuga intwaro ni zombi batwagwa nabi batwagwa n'abantu batagira umutwe n'amaguru batwagwa n'abantu babashaka kwishira agafuko ku mufuko kuko bijye nimba yavyemeje yinjije kuba twikiwiwe wowe umunyagihugu nizo kwigera uronka reka tugaruke ku munyamakuru Scopia Scopia Yes 1212 turahuye cyane abantu bose mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi mwana mutsina mwiriwe turabahaye mwana mutsina mwiriwe bana umunsi naho aherereye so my name is John Mama utarakora sabone cyangwa ngo akanda akuga kengere n'ubikore muntu w'Imana kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane uyu munsi nabazaniye umu influencer wanyu akunze cyane rigari muri guca Burundi arakunzwe gose Unaisi undi ni Linka Arlene Allo comme d'habitude Miss Komenya musumye n'amasenya yeah turakwakiriye mbanga nzo babakiriye cyane wori kompo ko arakurikirana wabyibushe sana cyane ibintu by'ubu parce amategeko yose araba umuvyeyi yose turabigendera bisabwa byose ego turamutse Claude umuntu wacu sana turamutse cyane Claude turamutse tumuhaye ibiyambi byinshi nongera ndamutse n'abandi bana kure bampema n'abandi benshi bose n'abarundi bose cyangwa abatabarundi badukurikirana kuri urubuga turabaramuje cyane ejo ndakuzanye ngaha kubera ko nabonye amabuye baguteye cyane septa abanyarwanda kukiganira wakoze ejo ubona umuntu mugenzi wawe Kaisa kunda hatubona bya cyavugishije abantu benshi cyane ngo muratukana ngo muriko muratukana inzego zo Rwanda ijya message cyangwa ijya comment we bivuga kwiki bon icambere nabavuga ko twebwe tutukana kandi twebwe tutuka inzego nibaze yuko biyibagiye ega kugira ngo umuntu hajya bavuga ngo ugusuriye n'umuhenere afite ikiburanyo. Rero jewe nashatse kubereka yuko ijye bushe bafise yuko twebwe tuyirenze dufise bushe irenze kuko twebwe igihe twavuka batanguye kutuvuga tukiri batoya sivyo kuva tukiri mu nda zaba mama bacu batazi n'ikizova yatikimeze gute acavaye abakobwa basana batwere bavugira igihugu barabavyaye iki barabavyaye abakenyerera rugamba. Rero I'm so sorry kumva ko mwebwe mwakiriye ko je natutse inzego namwe mukaba mugira iki muzihezagira ku bisabisho byinshi ujya mwebwe hajya bijya ibintu bisabisho muri murabiheze muri ko murabahezagira muri ko murabahezagira je kari byo muramvuga kirazira kikaziririzwa kumva yuko wokorera ikintu umuntu nawe ukaba ucanka n'amakosa cyane n'amakosa. Rero nimba wowe wumva yuko je nakoze ikosa mu gutuka inzego zanyu namwe mukaba muri ko murahezagira inzego zacu Imana ni impano ariko namba bazituka nawe namwe muzituka ranje nkazituka ebana hari umuntu ambajije akibije bintu yavuze kuri Scopia n'ibyo kuri of course neza ko Scopia ni ndaye mu byo navuze hari ikintu kibi je navuzemo hari ikintu Scopia akora jewe ntavuze cyangwa nabeshemo birabaho
John Mabo nawe urazi abanyarwanda uko bateye urazi ko bameze urumva yuko je no kubaho nkavuga ikintu kitabaho ku munyarwanda canke kitarico ku munyarwanda gisigura ko je navugize ukuri kuvyo bagize iki ubu nabonye baravyemeje ibintu byo gusambanya kubutinga ku butinga erega bajya bamara basambanyi kandi bazakomara basambanyi rero banka kubo mu bisanzwe bati umunyarwanda cyangwa cabo ameze gute umunyarwanda abashaka akuvuge we ntuvuge ucuhora abantu kazibirimo amaho urabona kujya bugara bavyita gute imyugariro kujya bugarira inka zaturutse niko baba bashaka nawe bugare umunwa wawe mugabo basanze hari abakenyerera rugamba bari siyo excuse me jewe nta papa canke mama muzotuka canke badeta bacu jewe muzotuka kuko inzego ziwacu ndazifata nk'abavyeyi bacu jewe ngo canekeretse jamais abantu bashaka kwigirako bakwiye kunyigirako nyene kuko wowe ntuzobona umuvyeyi wawe ariko aratuka ngo nawe guce wicara utekereze ariko tuko n'umwana mungana abana nibo bahangana hama bakuze bagahangana bashaka bakazokwicara bakazokumva bavuga gute bakazokumvikana hamba ivy'abana navyo bizoza mu nyuma kuko n'igihe byatangura byahereye ku bavyeyi ko ari kuva mutanga kuvuga ko abanyarwanda bafise imico mibi kuko turabona abantu bagenda bafungwa mu Rwanda bafise imico mibi harimo yampano abandi batandukanye bagena mbega kubera ko badahera ku nzego ziwabo undi babere ko ari ikosora kubera ntabwo bazo kwigera yikosora kuko n'umwana ari mu nda yonka urwanko yonka ibitutsi yonka kumva yuko yocinyiza abandi yokwica abandi abanyarwanda ni kubametse sinzatinya kubivuga hariho abamenyesha makuru mu Rwanda bamaze igihe bavugira abanyarwanda ariko iyo uravugira u Rwanda urumenyesha makuru bavuga ngo urwanya ubutegetsi voilà abantu bako rafungwa babamenyesha makuru bo mu Rwanda bavuga kwiki mu bisanzwe ntibigera bashaka ko kuri kwabo kuja habona sivyo ukuri kwabo ukuvuge uri mu kindi gihugu jeko naranziye chance rero nka umurundi kazi akuje makondisi ukuri kwabo nzo gushira habona je ndi umunyamakuru nzoserukira bajye abanyamakuru bashaka gushira ukuri ku Rwanda ahabona sivyo abanyarwanda bashaka gushira ukuri amakuru y'inzego z'u Rwanda ahabona je nzobishira habona ko nagira ibibako byo kuba umurundi kazi neza cyane iyo wewe uramaze kubona feedback y'abanyarwanda kuvuga ngo nabavugira ngo babayeho nabi hari feedback kuri gero ubona nta kintu nakumwe kizigera gihinduka intwari kiri kuri Kagame jewe sinzotinya kuvuga yego batwawe nabi erega bifira kuba batwara bifira kuba batwara je rero mu gihe bazokumva yuko intwaro zabo atarizo zizohindura ibintu nizahindura ibintu bizogenda neza mugazi zahindura ibintu ntibizokwigira bigenda neza bazokwama bari ko bagira iki bazokwama ko bicwa n'inzara bazokwama ko baragira mu bintu bitagira umutwe n'amaguru gusa none nk'ubu unye ko bemeje ibintu by'ubusambanyi bizosha bigenda gute ko twebwe twamaze voilà urumva bagaragaza kwemera ibintu by'abazungu hirya no hino kugira ngo amahera yame bamanika abapankarte bari ebana ngo abanyarwanda baba diaspora za Swede hehe hanze hose bavyemeza vuga ati ubu ku mugaragaro tuvuge ko mugabo baravuga ko ari akurondera akazi mu bundi kwibeshaho mu burayi twebwe uko twigishijwe aha mu Burundi wacu twigishijwe yuko umwuga wo utokubeshaho canke umwuga mubi ari wo kuroga sivyo ego ariko nta busambanyi nta busambanyi twaba abavyeyi bacu batwigishije canke baduhanurira ngo kuja mu ibarabara cyangwa ngo babwemeze ubwabo sivyo twebwe turacafite ya mico kirundi siko ushaka gusaba abantu b'abanyarwanda ndazi si benshi babishigikiye si bose abo batabishigikiye none harabuze abanyarwanda bashobora kuja hamwe bakavuga ati habicobaye tuje mu ibarabara twiyamirize ivyo bihe
kandi bacuva kuri ko uragwanya ubutegetsi nakabonye ubutegetsi gute ko azoba yiyamirije ubwo busambanyi kandi ubusambanyi bwemewe n'abategetsi none wumva intwaro ni zombi batwagwa nabi batwagwa n'abantu batagira umutwe n'amaguru batwagwa n'abantu babashaka kwishira agafuko ku mufuko kuko bijye nimba yavyemeje yinjije ko batwe kiwiwe wowe umunyagihugu ntuzo kwigera uronka reka tugaruke ku munyamakuru Scovia Scovia ari amakuru avuga ko ashobora gufunga kubera ko ngo yahangaye inzego za minisitiri abandi bakavuga nti ujya mu Olivier Nduhungirehe akazara akavamo tu bigende gute wewe kuri wewe ntaru uri ku ruhande uruhe n'iki kintu bivuga rero urazi nakubwire Scovia kuja mu gasho ujya we ntaze shaka kuja mu gasho ko n'indaya zawe Shefte n'indaya zawe batwara nyine kumwiyumvira yuko bomufunga mbega bo bihera he cyane kubera bavugira erega bavugira none Scovia mufunze uzofunze M23 kugiza civa muri Kongo ize kwiyamiriza abagize iki abafunze Scovia ibyo mu Rwanda birayobeye njyewe ndiko ndabivuga muzo kwibaza ngo ndiko ndabesha Scovia ni yaje mu muntu ze mugasho muzomenye yuko M23 izociva muri Kongo ija kwiyamiriza wafunze Scovia ati dufungurira umuntu wacu nakagama erega nawe nyene ubwiwe naho bavuga ngo mu president ngo hari amategeko ngatagira iki ngo bace ngo hari amategeko ngatarenga abakingi Scovia yemwe niyaje mu gasho kagamaze bavuye ku butegetsi ikindi naco M23 izobivuye muri Kongo ati rero wowe Olivier Nduhungirehe arafungwa abo Olivier Nduhungirehe wowe udafunzwe uricwa ica ni kimwe udafunzwe uricwa bariko barakugitsini peti bako barakurabira muri jumere wewe bandanye wigira ivyo wigira wowe wigire nkuko umenga warahejeje bazokuriga surasha u Rwanda ntirufite inata kaya karirimbo waturirimbiye rero rimwe na rais nagiye mbona abantu benshi bagasaba nako mwari mwifondeye nako twari twifondeye sinibuka n'amajambo ari mugiconze nuko nibuka kamajambo arimwo jewe twavuze ukuri twavuze ko Scovia ari indaya y'inzego z'u Rwanda kuko iyo ataba indaya y'inzego z'u Rwanda ntaba ari karagira iki ntaba ari karahangara aba minisitiri kuko twenga mu Burundi mu kuntu twareze dushaka guhangara umukeye w'ubundi hangara n'umwana mungana rungano ariko uri kuramuhayagiza minisitiri rero akavuga ati minisitiri asanzwe kuri Scovia none wumva erega asanzwe kubera iki asanzwe kubera ko bamuhaye ingufu kandi afite n'ibindi yishimikije niyo mpamvu aca basanzwe kuri Scovia arasanzwe kuri Scovia ko Scovia aramuruta Scovia ni hewe uzotinya umuntu atanga akaboro kiwe kandi uzotinye n'umuntu kandi uzotinya akorera inkotanyi Scovia kuba voilà uzotinye n'umuntu aba M23 bashigikiye en plus mu Rwanda nyene urumva uzotinye n'umuntu president ashigikiye yo ntane woreka kumutinya gute bamwe bavuga ati Scovia ni ubukungu bukomeye bw'u Rwanda kubera ko eka ni ndaya nta bukungu bukomeye imari zose ziva muri Kongo Scovia aragerageza kuzivugira ahubwo ngira aranazijyako umugani ivyo arazijyako rero niyo mpamvu babwira nabo barabibona baba ko barayajya nawo ntibaca bamuhonga je sinzotinya kubivuga Scovia heba ubwo buraya uvugi ikuri ureke kuzurabesha ureke kuzurashigikira bidashigikirika ahorabesha no Burundi akabesha ibintu arabesha yaza kuvuga ngo muri ntuzenya cagihe ngo mu cibitoki ca Rugombo ngo mantuzeya ngo intambara ngo yasaze akacazana ivya kandi atantambara iri atana amabrede yigeze ati sivyo akaca yongera akazana ama-image yo muri 2015 akayerekana ngo hani mu Burundi ngo byasaze twe twibereye mu mutekano kubita izobwa zasaze nisega je barantera inzigo abarundi abana b'abanyarwanda murasi bose mwimose kwizosi murasi bose abanyarwanda batwagwa na Kagame bazi ko bemera Kagame bemera ivyo Kagame agira mugabo hari abavyemera batavyemeye kugira ngo birinde bakinge n'amagara yabo sivyo abo nta kabi kabo muga umuntu wese azi yuko ari ku mugongo wa Kagame kuko uri nyuma ya Kagame uri nyuma ya Scovia
amasoko izosi ntuzumukirana areka twishimire cyane nabyo ndabashimiye gose ijambo kamwe ku bakunzi bawe abakunzi bande ndabakunda cyane hama jewe icyo nshaka kwanza ndababwire abantu 200 bagomba bakwiba ndashaka kino kintu nico rane nagira mvuge icyo nshaka je ndababwire uyu munsi mugire partage nyinshi tugire tuzecho ducelebra turi kumwe n'abafanzi banje je kenshi nifuza ninakwiza 20,000 abone sivyo je nifuza ko nta nicarana nabo tukabonana komsa tukamenyana mugabo ico nabasaba na partage menshi kugira ngo turonke ako kajyo ko kucarana turi abantu 200,000 tuzo turabe aho tuje duhurira je ndashaka ikiganiro ndababwira ati duhurira aha tujya gutya dufungura gutya tunwa gutya yes turagukunda sana nabyo nabalova sana bakunzi banje